Niyaziri sana kubimenyereye karabi nibaze yuko ngaba cyakuramo umudiho utesa umudiho uryoshe umudiho umara ndakunda kugora mugabo oya humu gute bo siwisi ko nakorera ku buntu imbombo yagati kamwe kabana ka 50 ego reka shimira abakunzi ba Radio Black FM bimwe by'umwihariko ndababwiye yuko tubakunda cyane kandi tubafise ku mutima gusumba uko muvyibaza uri tugiye muri wa mwanya mwiza wa WhatsApp today wa mwanya mwiza wa mwanya duhanurana wa mwanya tuvuga byinshi na cyane cyane yuko uyu mwaka twatanguye tuvuga kuvyerekeye kwiteza imbere cyane cyane ntidusamazwe nivyo turimwo cyangwa mu byo turiko turabona mugabo dufate umwanya wo kwiteza imbere turabe imbere hamwe umwaka uzoza kurangira tuvuga ati mbega twimariye iki twakoze iki tugeze he twigejeje he kuko ibintu byo bisabaye twamaze ko tugira ico bita mu gifaransa ngo marche sur place ni kuvuga ugendera aho uri mbega aho kugendera aho uri biraguteza imbere wapi rero tukavuga ati mbega uno munsi twatuzi kimwe mu ntambamyi zira zidushikira kugira ngo dushobore gutera imbere hari rero ikintu cyo kutamenya ico ushaka kutamenya ico ushaka kiri mu bintu bimwe bituma tudatera imbere cyangwa dushike aho dushaka gushika kutumbuze ati kutamenya ico dushaka ni kugirana kutamenya ico dushaka icambere na mbere umuntu haravyutse uzi ati nagiye ku kazi gusa mugabo ntunze ati mbega ukwezi ni kwahera nkeneye kuba nashitse kuki no vyita mu rurimi rw'igifaransa planification y'imisi yawe y'ibihe vyawe cyangwa y'umwaka wawe mbega ushaka iki uwoza akakwegera akakubaza ati wewe mu buzima bwawe ushaka iki hari abafise vision ati nikeneye kwigira hanze ati jewe ngiye muri Amerika ati jenge mugiye muri Amerika no bantesa ugacumubaza ati ugiye muri Amerika woba wifuza kugera ku muri Amerika ati sha ati muri Amerika vraiment ati je numva yuko amafoto yawe ifoto yawe ahanye nahonya usanga kenshi umuntu adafite ico ashaka kugerako kenshi bimugora kuko ushobora kugera muri hahandi wavuga ati je ndagiye donc uravyutse mu gatondo ufise inguvu nyinshi ugiye gukora nga ugeze kuri kakazi bikanka byanse ukumva yuko atakintu nakimwe ushikako kubera iki mu mutwe wawe ntaco wateguye ntaco washizemwo we wumva yuko tinagiye gusa ariko ntibikurimwo ufite umegani bwirizwa uri kurakora ati je ikintu ushaka gukora ni kubaho fungure inge nambare ntese mugabo mbega inyuma yo kwambara gufungura ikindi kintu ushaka kuzoshikako ku buryo tutazovuga ngo Bernice ngo yambara neza yapfuye ugaca ugenda hajyanye kuri bose ngujya mwana tugiye kurira ngo yarambara mwana ngo yarambara kwa gatete nguzi amaduze n'ibirato yarafise muhira ngamashati yarafise muhira ivyo vyose ntaco bitugezako bisanzwe kugira ico ushaka ni objectif ni engagement w'ubufise ubwawe mu kintu runaka nubwo bavuga kuko bavuga ngo gato karakura ubwabo gakura iyo kakujijwe iyo uvuga ati jewe vise ico shaka kugerako mu bisanzwe nk'ubu turavye uravyutse we uragiye umva ko ibintu byose uza kubitora aho ubonye ariko biza koroha ariko iyo tubiravye nta kintu coroshe muri ubu buzima nta kintu coroshe guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ni ugukora uvuga ati je fisi ico ushaka kuko ufise ico ushaka kugerako usanga kenshi vyoroshe uraba motive ukoroherwa ibintu byose bikagenda kumengo n'amazi cyane gose nagenda batera intege vraiment cyane gose ndagire urutonde rw'ibintu baba bashaka kugerako kuko ushobora kuba uvyutse ufise ibihumbi 10 ukavuga ati none ibihumbi 10 nk'ubonye muri uno mwanya no bikoze iki kubera kutazi ico ushaka ibihumbi 10 naco bimara nta nico bizogezako kuko hariho abantu ushobora kubona bafise imiliyoni 5 muri kuno kwezi mu kwezi amezi 3 ugasanga yaza miliyoni 5 wakoze iki mu buzima bwawe nta na kimwe wagize iki nta na kimwe eske za miliyoni iyo zikoze iki urumva wamana amahota iyo namenya nayo ni ikintu cyambere kibabaza mu buzima ku muntu
iyo namenya kwicuza ni bibi cyane gose cyane cyane namvuga yuko Bernice kwicuza biza iyo utateguye iyo utiteguye niyo example utanze nk'ubu unye je mfise izo 5 million mu gihe atakwitegura hari igihe uba wicaye babyita abarundi ngo Imana iragutwengeye ukazubona Imana iragutwengeye intwengo y'Imana ukuntu iryoshe kubona adushareka hano Imana iragutwengeye uciye uronka amafaranga aje ntayo wari witeguriye mu gihe ata planification y'ubuzima bwawe ufise mu gihe ata rutonde rw'ubuzima bwawe ufise mu gihe uteze icyo ushaka biroroshe cyane mu kuburyo Imana igutwengera maze we mu nyuma imaze kugutwengera ukarira kubera iki bwa buryo ubukoresha ingene gutategerezwa gukora kubera iki nta nubwo gute nta kazoza kawe ntugafisa ukanditse je namubwira abantu ni byiza yuko ufata niyo ufise ama besoin y'ukwezi cyangwa ivyo ukeneye ku kwezi ufata ikaramu ukitonda ukicara ukandika ati je ndakeneye par exemple mbega ko nkeneye impuzu ko ndavuga ko ijya muzu ndakeneye ugize office ntizinkwiye mbega ko ndavuga yuko ikirato nkafise ibirato 10 mbega ico kirato kimwe n'icindira muri ibyo bya bibiri nubwo bya bibiri mbega ugeze uko nona iyo wicaye ukabyandika uraronka umwanya wo kwirimbura ukamenya ati buki ibi ndabikeneye mugabe navyo ndabikeneye cyane gusumba voilà ati kandi ibi inye sinobaho ntabifise mugabe ibi nawo nobaho ntabifise n'umwaka ndashaka kumara ico kibazo tukunda guhura naco ego kuko udafise ico wumva ushobora guheba ukavuga ati iki ndagihevye kugira ngo shobore gukora iki biragoye kuko gukora umugambi bisaba kwiyumvira cyane abantu benshi dusigaye dukora umugambi tutiyumviriye kuko numvise kanaka Armera no munsi yuguruye yatanguye gukora itomati kudandaza itomati nanje ntegerezwa kudandaza itomati okay singomba ko ndandaza itomati cyane gose ndashobora kudandaza n'indagara imbere ya Armera kubera ko uza kugura zijya tomati iwe aza kugenda no kugushora indagara ni byiza cyane gose gutegura umunsi gutegura umugambi wawe kuko ushobora kutawutegura ugasanga wishe imyaka yawe byose hari ikindi kintu Mrs. Armera kikunda gushika akenshi ndakunda kuvyumva kubivuga yuko ari ukutamenya urabona ko dufatije nawe turabagenzi it's okay muri ico gihe rero ukajuza gusanga kubera yuko je ubugenzi bw'iwanje nawe twama turi kumwe buri munsi numva yuko umenga wiki kintu ugiye gukora nari mbwiza kugikora kugira ngo bwa bugenzi twe dusanzwe dufitaniye kwa kundi twama tuganira ibintu bitaninjiza buri munsi ntajya ku kazi twame two turabiganira uza gusanga muri ico gihe ico kintu wagikoze kubera yuko ari wo muhamagaro wawe cyangwa ivyo washaka gukora washatse gukurikira Armera kaya gakuku hajya agiye niba agiye utandaza misoko kuri Kotebu bumva umenga ati nagiye umugabo wanje ndamutunagize cyangwa se umudamu wanje ndamutunagize paka ahana abagenzi banje bagiye gukorera nanje ariho nkorera ngo muri ico kintu bwira abantu nuko akenshi namana nkunze kubivuga ubwirizwa kubanza kugira ibintu byinshi usiga inyuma nabo babagenzi urabaheba kugira ngo ushobore gukurikira vision yawe ushobore gukurikira ikintu cyose wumva ushaka uzogerako ugaheba umugenzi kanaka hari abagenzi benshi twahevye Armera cyane gose kuko badusubiza inyuma mu byo dushaka kugira wabuze yuko ushaka kuzinukana 10,000 mu mufuko ukaza usanga izo 10,000 uzimazije umunsi atakina kimuzikoresheje uzikurishije déplacement kuja kuraba abantu musakuza gusa 10,000 uravuye mu buterere uragiye kumusaga urumva amafaranga uza gutanga ugiye kumusaga kuraba Armera kugira ngo mwicare muganire jewe rero ikintu nkunda kubaza abantu ndakunda kubabaza nti mbega haku gusonza rimwe cyangwa gukena rimwe hama no gusonza imyaka yawe yose cyangwa gukena imyaka yawe yose wotoriki ufuma usonze uno munsi kubera iki wifunze kugira ushobore kwegeranya udufaranga ariyo amajambo dukoresha cyane gose namandiko ndayivuga ngo nta myaka 100 amafaranga akora kwisi gusa umuntu gusarura twara ngo tuzubaka muri Bujumbura ngo ngwe gari tuzoyiranga ngo tuzubaka ngo nane ngo mu 100 ngo harimo inzu ngo mahera ngo atagura inzu ngo yubaka umubiri mugabo rero nubwo amafaranga atubaka inzu yo kuba ku mubiri ugiye kubaza bajya bubatse inzu
umutahe wabo batanguje ayo wakishije umubiri ayo wubakishije umubiri ajya makenya nusuzugura niyo atuma kugeza ukindi kuri bya usanga no umuntu yakubwiye ngo ayo mafaranga ariko arayikoresha kubaka umubiri atokubaka inzu na nyamubiri kandi harimo umutahe ntiwubakitse na nyamubiri nawe umubiri wubaka umubiri wawe uri kurabona na fondasiyo n'ibyiyumviro bibi twishiramwo tuvyikuremwo tugerageze kuko kenshi usanga uriko uridogera abandi kubera iki wagiye urakutira inyuma yabo ugenda uvuga ati jewe nzogenda inyuma yabo mugabo kuko ufise ico ushaka ntushobora kuja inyuma yabo ahubwo bo niwe wazogendera inyuma yabo vraiment nico kintu ca mbere kibishe kwicuza gusubira kurondera ivyo wataye ufate ngo ugenda muri pubere ukaja kurondera ivyo wataye yego kandi imyaka ibiri kuratujana uno munsi aba ari umunsi wiwawe nukurondera kuko ejo ntuzi uzoburi uvuge ufite 25 wewe ushaka kuryama kugenda vya bindi nta mugambi n'umwe ufise aka 45 ukaca utangwa kwiyumvira rero rero ngo ndondere ingufu zakujanye ubusaza buriko burajamo ingwara nazo ntuzibagiye ese twatanguye kugwara ahubwo uzagusanga rero kenshi reka mbwire bane bajene bagenzanje sibyo uzosanga kenshi abajene turi mu rugero rumwe cyangwa se n'abari munsi yanje muri kino gihe uzagusanga benshi nukurira majorite muhuye nga centre ville mwati none hano be kuri ko nkunda kubona nga centre ville uca nga anya uri kuburi mu bekinge kareka ngo mari one ngo nurwa muhandi ko ndagirike manyibe ngane witanda cyamize ngo ndizira nyene ngaha ngo basi bambone ko kikiriho ngo babone ko ngitera kukitera kaka bas no amafaranga ibihumbi amajana 5 oke desamire ngo desamire ngo yakoze iki ngari nkawe imagine oya urazi rero uvuze ivyo nyanibuka umwana araho baheruka kumubaza afise umuntu avuye hanze mu diaspora abona ingevye ababaza bari batatu ngene ashobora kubaha amahera ko adashobora kubajana muri Amerika abwiye wewe ndaguhaye 3 millions kodi umwana wa mbere aravuga ko yogura ngo makinga gashira mu barabara byose akashira ngaho uyuzi rero acambwira nti no chanja Tanzania nkacha ngura imivunjo sinzi ko abantu bazi imivunjo nziza za mbere hama ndazigejeje ngaho gisagara Bujumbura nkaca nugurura agashop hama yasigaye nkaca nanje ngura mu mivunjo yiwacu urumva mutaye deja arawugabuye ibyo babyita kwica ku mazi yashatse guhuma amaso ujya muntu yuko yoca agira ikintu akora sivyo kuko we arafise yindi migambi yiwe inyuma ibyo yokora byose atari iterambere ahubwo ariyo kwiyubaka wenyine ibyo yakora byose niyo kuyibagira ikintu gihari nuko ikintu ca mbere gihari abantu ni kuvuga nivyo kwambara neza biraryoshe kandi bitera agateka mugabo none urafise uburenganzira bwo kwambara neza wewe wori kuranyumva banje wewe kwambara neza wori kuranyumva urafise uburenganzira bwo kwambara neza winjiza ngaye ku kwezi kugira wambare neza niko bimeze okay wambare agahe yego wewe nivyo gufungura neza twese twari dukeneye akawumolete mu gitondo nica cy'amata n'umukate none se ugiye kwihweza ubuzima ubayeho wewe byukuri uremerewe gufungura neza gufungura neza kwawe ni kugikijumbu nirengarenga birakubaka umubiri kandi n'inge zifise akamaro kandi zigugwa amafaranga makeya par rapport y'ivyo uri kuriyumvira yuko ari vy'ikibosi amata niki ubiritiro y'amata igeze ku mahera 3,000 wewe uri ko wirundamo iritiro ku munsi nta n'igihumbi ukorera ku munsi ushakumbwira yuko uzogera ako arumera reka nabereke ikintu muce munyibutse ikintu suri sindaguciriyemwe hari umuhungu umujama wanje wanashaka donc uri kuramuraba apparence yiwe look ukuntu asa umutipe mwiza cyane mugo ukuntu abayeho
apanze inzu ya 80,000 ahembwa 150,000 aba mu ghetto okay navyumvise sivyo akona kaza urja muramuzatwe wawe ahora yinyavya ni mugenzi wake aba mu ghetto hano kiri sahani arafise ibindi bintu akora wanashaka buryo bwuko amafaranga aronka ayo kubika ari nako ayofungura arahari ntateka isoka bahungu benshi nakunda kwitekera bibara ari umwe ntekunda guteka ariko ukuntu abayeho ikintu nashaka kubabwira sikindi n'abandi bacha kuvyumviraho gusa je sinzi ko no bishobora wewe aravuga ati je kumutaga ndafungura neza muri restaurant afungura inyanziza mugabo mwijoro kwa kunze kumutaga nkunda kuja mu restaurant imwe baranze ndiabone mvuye mpembwa amafaranga canda muri hanyamu mama buri munsi saa 6 ngenda gufungura cha vivura cha twandika 30 jours agahera 1 2 gushika kuri 30 meje gufungura aragira nkuko ntatonze aragira nkuko imusa azowundiha mwijoro naho mwijoro ari yaranje kararira ivyamwa canke se akaja kunywa amata ivyo bintu bizoza kumufasha handi yogiye kuguma afungura indya imwe ashiye mutwama tuzomufasha kugira ubuzima bwiza nuko yafise wazi cyamwa cyo no reka icamwa nawe afise uko yiyorganiye kandi afise icyo ashaka kugera reka impamvu nakubwiye ko arumera narabihabwe nanje kumva umenga no mujaji gatubwo ni uko amafranga meza yambwiye ati wewe afise icyo ashaka gushika yambwiye ati ivyamwa ashobora gufungura ashaka gufungura ivyamwa nk'ubunguze nk'ivoka zibiri sivyo nkagura ivoka zibiri n'umukate w'ingazi shandari ivyo cyangwa nkagura imicungwe nkagura n'ivyonge ivyo bire gufasha gute mwijoro timuhungu ikintu cose hagurira nuko butaraba wabigezemo nawe cyane se wabishatse kandi wewe quantité mwijoro mu bisanzwe tuzokigaruka ku munsi umwe musanzwe keretse kufungura saa nawe niko yambwiye mwijoro ugahaga mwijoro uko nta energy ubuyita nyamusanga umuntu ariko aragura imbibi mugabo reka turangize na WhatsApp ariko aragura byaryoshye ndabona umwanya tujanye reka turangize WhatsApp today ariko ikintu kimwe ngenda babwire nuko abajene cyane ariko aranyumviriza kuko nibo tiko turabwira gose gusumba n'abamaze gukura mwebwe muracafise umwanya wo kwirondeza muracafise umwanya wo guplanifya ubuzima bwanyu kandi ikintu norangiriza ko nicahe inkoni uzogendera ko mu busaza ukiri muto ubu unye niwazomara gushaka ukagira umuryango monami namanganira nabo namanaganiriye nabo narumera yo kubwira ukimara gushaka ukagira umuryango ibintu birahinduka niyo mpamvu udashaka gushaka niyo mpamvu uzabwira ati ubu sindemererwa ivyo bintu atari sana cyane nturakura ndabashimiye abakunzi ba Radio Black FM turarangije igice cyacu ca WhatsApp today nizeye ko gize ico kibafasha mumwe mutwe cyo tubaha umurongo ni 65 mutwakura mwongera muturungikira ubutumwa abantu mutari kuri Facebook murahombye cyane kuko dufise umwe bitenga anye dufise umuntu turi kumwe na Bernice hama mukanya gatonya musimbire kuri Facebook muze gusiga commentaire zanyu kugira mushobore tuze gushobora kubasigurira zandoto y'amazina yanyu uzo yashize kuri Facebook uno musi tukorera bari kuri Facebook gusa cyangwa kuri YouTube kugira ama message ashobore kuba make na cyane